muri rusangi icyatumye tworora inkwavu ubwa mbere na mbere ni umugambi wo kugira haboneke inyama, hongere haboneke n'ibikoresho nk'akarorero umwavu, kubera urukwavu n'amaganga yago keshi na keshi nka twebwe tusanzwe turabarimye, amaganga yago aradufasha cyane gose mu bijanye no kurima. Muri ico gero tumaze kubona akamaro k'urukwavu, inyama yago akamaro ifise, tukaraba tugasanga n'umwavu w'urukwavu akamaro ufise, nayo maganga byaciye biba ngombwa ko tugira intuntu yo korora inkwavu kugira tuzorora ari nyinshi, kugira bya bindi byose dukeneza ibiduhe. Umwavu w'urukwavu nta wundi mwavu w'ikindi gikoko wogereranya, kuko n'umwavu ufise intunga gitegwa zikomeye gusumbya n'iyindi myavu yose y'ibindi bitungwa. Aho watejeje umwavu w'urukwavu usanga ibitegwa bimeze neza gusumba ahantu watejeje umwavu w'inka. Amaganga yago yoyo afise akamaro kaniniya, kubera amaganga y'urukwavu afise ubumaro bubiri. Akamaro ka mbere nuko amaganga y'urukwavu arashe gupompa ibitegwa burya bukoko. Ikindi amaganga y'urukwavu turashe kuyakoresha mu gufumbira ibitegwa. Nagira ko nagomba ngire ko ndanabwira nabo bariko baranyumviriza, bakunda kumviriza cyane gose radio, televiziyo, buntu, yuko amaganga y'urukwavu ushoboye kuyakoresha mu kuyakoresha kwica bukoko, ufata iritiro imwe y'amaganga ukayivanga n'iritiro 16 z'amazi. Nkagira ko ndanababwira yuko amaganga urashoboye kuyakoresha n'ubundi mu gufumbira, ugafata iritiro imwe ukayivanga n'amaritiro 10. Aho ucufata byo wavanze ukaca uzurashira muri arrosoir, ukaca urasa n'uvomera ushira ku gitegwa.